Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Turasabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Amamuko ku kigabane cyaho cya 12 kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka 5. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ihamagagwa rya Aburahamu. Imana isaba Aburahamu kuva mu gihugu ciwe. Umukama abwira Aburahamu ati, va mu gihugu cawe no mu muryango wawe no mu nzu ya so, maze ugende mu gihugu nzokwereka. Nzokubwira igihugu kinini, nzoguhezagira nongere mpuze izina ryawe, uzoba umuhezagiro. Nzohezagira abazoguhezagira, nzovuma ubuzokuvuma. Imiryango yose nzohezagira, imiryango yose yo kw'isi izohezagirwa muri wewe. Aburahamu agira nk'uko Umukama yari yamutegetse, aragenda ajanye na Loti. Igihe Aburahamu yava i Harani yari amaze imyaka 75. Aburahamu ahitana umugore wiwe Sarayi na Loti umuhungu wabo. Itunga ryabo bari bararose n'abantu bari barunkeye i Harani. Bafata inzira bagenda bagana igihugu ca Kanahani, barashika mu gihugu ca Kanahani. Bene wacu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimira Imana. Abana b'Imana rero turabandanya kuraba ingene Aburahamu yahamagawe. Hano ijambo rya mbere riravuga ngo ibyerekeye ba sokuru. Ngo ibyerekeye ba sokuru, bana b'Imana, ni byiza kumenya iyo twavuye, ibyerekeye ba sokuru. Hanyuma irindi jambo rikavuga ngo ihamagagwa rya Aburahamu. Ihamagagwa rya Aburahamu. Ahandi naho haravuga ngo Imana isaba Aburahamu kuva mu gihugu ciwe. Ubwa mbere Aburahamu yitwa Aburahamu, ariko hano hambere havuga ngo ihamagagwa rya Aburahamu. Aha kabiri ngo Imana isaba Aburahamu kuva mu gihugu ciwe. Ubwo tubandanije tuzobona impamvu yitwa Aburahamu, nyuma Imana ikamuha kwitwa Aburahamu. Akarongo ka mbere kavuga ngo Umukama abwira Aburahamu ati, va mu gihugu cawe no mu muryango wawe no mu nzu ya so, maze ugende mu gihugu nzokwereka. Imana ibwira Aburahamu ave mu gihugu cya se, agende mpaka mu gihugu Imana izomwereka. Aho rero yari karamukura, uciye usoma muri hano impamvu Imana yari kirahamukura, kubera basenga ibigirwamana, kubera hari ibintu byinshi bibi. Imana rero iraraba Aburahamu, ibona niwe muntu ayigororokeye, iramubwira vayo ugende mpaka je nzokwereka igihugu uzojamo. Kabiri, nzokubwira igihugu kinini, nzoguhezagira nongere mpuze izina ryawe, uzoba umuhezagiro. Imana iramubwira ati, Aburahamu, niwanyumvira ukava muri icyo gihugu ukagenda mu gihugu jewe Imana nzokwereka, nzoguhezagira, nzokugirira neza, abantu bose bazohezagirwa kubera izina ryawe. Haleluya, amen. 3,
nzohezagira abazoguhezagira. Imana ngo izohezagira abazomuhezagire, nzovuma ubuzokuvuma. Imana izovuma abazomuvuma. Imiryango yose yo ku isi izohezagirwa muri wewe. Ngo imiryango yose yo ku isi izohezagirwa muri Aburahamu. Rero niyo mpamvu uzosanga bamwe bati Imana ya Aburahamu, Imana ya Isahaki, Imana ya Yakobo. Hari n'abandi bigisha babipinga, ariko ntidukwiye kubipinga. Umuntu yizera Imana by'ukuri, iyo Mana niyo yapanze porogaramu yayo. Imana yigeze yabwira Mose ati uragenda uvuge ati Imana ya Aburahamu, Imana ya Isahaki, Imana ya Yakobo. Ubwo rero ko abazokubaha Aburahamu ku isi yose, abazemera Aburahamu bazoba ari bo bana b'Imana, kandi abo bose Imana izobahezagira. Ubwo rero kuvuga yuko Aburahamu adakwiye kuvugwa, twoba turiko turabyirengagiza, na cane cane ko uyu munsi ibyo nariko navugaga ku audio duheruka, twariko turaraba igihugu cya Israeli cyangwa se cya Palestina, iyo cyazananye ingene byagiye biragenda. Turaza kubigera ko nabyo. Kane, Aburahamu agira nk'uko umukama yari yamutegetse, aragenda ajanye na Loti. Aburahamu aragenda ajanye na Loti. Igihe Aburahamu yava i Harani yari amaze imyaka 75. Igihe Aburahamu yava i Harani iwabo, batubwira imyaka yari amaze 75, yari ikiri muto, kuko kiriya gihe abantu bararamba bakarenza imyaka 100. Ngo yari afise rero imyaka 75. Gatanu, Aburahamu ahitana umugore wiwe Sarayi na Loti umuhungu wabo. Ubwo yajanye umugore wiwe Sarayi na Loti, kandi aha yajanye n'umugore wiwe Sarayi. Mumve ko Sara ntiyabyara, ntiyari yabwabyara kana, kandi aha Loti, kandi aha Sara yari akiri muto, kumbure yari akibyara, ariko kandi n'ubundi maherezo yaravyaye. Haleluya, amen. Ngo ahitana na Loti umuhungu wabo. Itunga ryose bari bararonse, n'abantu bari baronkeye i Harani. Ngo itunga ryose bari bararose, n'abantu bari bararonkeye muri Harani. Ariko nyene ni wasoma kuri 12 ucubona byinshi, canke 10 bafata inzira bagenda bagana igihugu ca Kanahani, barashika mu gihugu ca Kanahani. Ubwo rero dushaka tugaruke kuri cya gihugu cya Kanahani. Loti na Sarayi na Sara umugore wiwe, Loti ni n'umuhungu wabo wa Aburahamu. Aburahamu na Loti umuhungu wabo n'umugore wiwe, n'abantu bari bararonkeye muri icyo gihugu. Imana imaze kubwira Aburahamu ko yohaguruka akava muri icyo gihugu cy'abasenga ibigirwamana batashoboka, bakakivamo bakerekeza iyo Imana izobereka. Rero Imana tubonye ko yaberetse, Imana yaberetse kugenda muri Kanahani. Kanahani twabonye ko ari cya gihugu cya Kanahani, umwuzukuru wa Nowa
umwe Nowa yavuma kubera ko se wiwe yabonye ubwambure bwa se agacaza kubwira abandi ati data yambaye ubusa. Rero Imana rero ifashe cyagi Nowa yaravumye umwuzukuru wiwe Kanani, kandi uwo Kanani niwe abisoma ugiye inyuma ukabisoma ucubona iki gihugu ko cyari cya Kanani. None Imana ikigabiye Aburahamu, aha yarakiri Aburahamu irakimugabiye, baragiye bakigezemo n'uwo muhungu wabo Loti. Ubwo uko biri kose ushobora gukurikirana uko bandanije, urabona Aburahamu muri Kanahani no mu Misiri, ubona ibindi kuko nko muri Misiri ho ucumenya ingene b'Abanyamisiri bagiye batoteza Abanyisirayeli bariyo. Abanyisirayeli ukuntu uko bimukiye, uko bari baragiye mu Misiri igihe hari harateye inzara. Ahangiye gushika kuri Yakobo kandi kumbure tutaranabigeraho. Aha rero nshatse rero kuvuga nti iki gihugu cya Kanahani rero Imana ibigihaye Aburahamu n'umuryango wiwe, baba aribo baja kukibamo. Twariko turavuga, nariko ndababwira story canke inkuru za wa wundi yitwa Theodore Hazo, ukuntu yari yagiye mu Bufaransa akabona ingene Abayahudi babatoteza. Ntihari mu Bufaransa gusa, mw'isi yose Abayahudi baratotezwa, kandi bagatotezwa bafise igihugu cy'isezerano Imana yari yarabasezeraniye, aricyo kiki cya Kanahani. Uyu Kanahani nawe yarakirukanywemo, canke se vuga ngo agomba kucyirukanwamo. Urumva kumbure bajya barabo bakibamwo nibo bamuka kuri Kanahani. Abo rero urumva si igihugu cyabo, ariko uko byogenda kose bashobora kugicamo ibihugu bibiri, nkuko Nowa yari yaragiye, nkuko UN yari yarabibakoreye. Ariko mu byukuri urumva ko Kanahani yose ni yarazwe Aburahamu, niwe agomba kuyibamwo. Ariho Aburahamu niwe yabyaye Izahaki abyara Esawu na Yakobo, noneho nyuma kiza kuragwa Yakobo. Ariho rero twumva ngo Imana ya Aburahamu, ya Izahaki na Yakobo. Ubwo rero niho Theodore Hazo yatekereza akavuga ati uko biri kose ndabya amateka muri Bibiliya. Ubushize nariko ndumviriza ujya perezida Benjamin Netanyahu, ujya ministre wa Israeli, kuko Israeli yabaye Israeli ari uko nyene babanje kugwana, canke se oni itanze uburenganzira kiremerwa kiba igihugu. Rero ujya Benjamin Netanyahu yavuga ati Bibiliya ivuga ko igihe cyo kugwana ni iki, canke se ko kugwana ari kugwana. Bobo buriya abana b'Imana turiko turaraba ukuntu isi kirazungazunga, canke turiko turaraba, iyo uri kurasoma Bibiliya niho uhita ubona ibintu byinshi, kuko ugiye muri Bibiliya ugasoma mbega Babiloni hategwa byagenze gute, Babiloni batera byagenze gute, canke mbega
ibi nibi byagiye bizunguruka birinda biragera ngaha gute. Ugacuraba rero ingene abanyisirayeli buba bagiye barasanzara mu isi yose, uca usanga ibyo Bibiliya yanditse ari byo biri ku rutonde biriko birakurikirana. Kuko hari ahantu nasomye intambara n'imbango ya Eri, hari ahantu uri kurasoma intambara izoba ya Erimagedoni, gacuraba kiya gihugu cy'Ubwongereza, igihugu kiya cyo kwa Putine, Russia. Uraba Russia ugereranya n'ikindi gihugu runaka, ugacubona iyi ntambara izohava izuko. Ahubwo hari ikindi kintu nabonye, bariko baravuga ngo bahungishirize abantu ku musozi Sinayi. Kandi kuri Sinayi niho hahandi Imana yahera amabwirizwa 10 Musa, kuki bazoza bojana abantu bo muri Palestina bakabajana kuri uwo musozi Sinayi kubahungishiriza. Hari ibintu rero uri kuraraba biriko biraba muri iyi ntambara. Mu by'ukuri jewe mba mbona ko twadukwiye kurushirizaho kuza turitegura kuza kwa Yesu Kristo, kuko iyi ntambara irashobora kuba mbi ikazohoyeshwa nuko yezaje. Kuko bana b'Imana, mu by'ukuri uravye ukuntu abanyisirayeli bari kwica abanyapalestina, mu by'ukuri biteye agahinda. Ntibatinya gutera ibitaro birimo abantu b'indembe, abagore n'abana, kandi nabwo baba bariko baratera bavuga ngo bariko barakubita abanyapalestina canke bariko baratera bo muri Hamas. Ibyo ugasanga siko kuri. Usibye ko abayahudi ego birumvikana, kuko ngarutse inyuma, kuba abayahudi bari bako bararondera kiya gihugu cyabo bakamara kukironka, bamaze kumera nk'abakirose nyene, intambara yarateye y'isi yose. Ntuze ujya kuri Hitler arabica abayahudi ku buryo bahiga umuyahudi ahari hose, kandi babica nabi bana b'Imana. Barafata abantu bakabapakira nk'ahantu bakabatuririramo canke bakabicisha amagaze. Mu by'ukuri burya Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Intambara nimbi, kandi icyo shimira abazungu bimwe ntibabihisha, kuko n'ubu iyo ugiye mu mateka urabona ingene bagiye barabigenza, ntibatinya kubivuga. Urabona ingene byagiye biragenda, ingene bagiye bahabaye ihonya bwoko y'abayahudi. Rero niyo mpamvu kumbure nabo wa mugani Nyatana yavuze ati turazi ko twankwa tugomba kwigwanako. Mugabo bari komora cyane bajya ba Palestina, sinzi abo ba Palestina nabo aho bazoca baja. Kandi bana b'Imana biragoye, kuko ibihugu by'Abarabo biriko ibihugu by'Abarabo birarakaye cyane, za Syria, za Jordani. Mbese yari kama muri Jordani umwamikazi yarahagurutse aravuga ati ibi bintu kweri ntibibaho, ibintu bariko barakora si byiza. Rero harabonetse abandi bantu bo mu bihugu bitandukanye, cyane cyane by'Abarabo biriko biraza kugwana. Hari abandi bantu baba bavuga ko ngo iyo bari intambara y'amadini, kumva bamwe bavuga ngo abakristu ngo kumbure ngo n'abayisilamu, ariko mu by'ukuri jewe siko ndabibona, sibyo. Kuko abayahudi bafise idini ryabo ry'abajudayizme n'abajudayizme. Idini ryabo kuva kera n'uyu munsi barakisunga,
amategeko ya Musa canke se barakisunga amategeko ya Aburahamu, barakyagendera ku mategeko ya Aburahamu, barakyagendera ku migenzo yabo ya kera. Ntabwo bemera Gatolika, ntabwo bemera Yezu, kuko bavuga bati igihe Yezu avuka bo bari bazi ko Yezu aje kubaha kumva ko ari bo bari hejuru y'abandi bose, kuko nyene nibo bantu bazwi mu isi ko ari special ku Mana, ari bo special, kandi ko ariko kuri niko byari bimeze. Mugabo bagiye bagorana kuva na Musa bakura muri Egypt, byagiye biragorana. Rero bo rero kubera ko Yezu urumva atacyo yabamariye, no kubera ko Yezu yavuga ati je ndi umwana w'Imana, nabo tiyo ariko aratuka Imana, bigatuma bo nyene baba mu bacuze imigambi yo nibo bishe Yezu, abakaba aribo bacura imigambi yo kwicisha Yezu. Ubwo nyene kiriya gihugu rero cyavumwe kuva kera, sinzi ko kizoteba kibona n'amahoro. Mugabo murazi muri Bibiliya ari Imana yavuga ati nzogarura Abanyisirayeli basabagiye. Kumbure nubwo turi kuvuga byinshi kuri story yabo, bizotuma byoroha turiko turabisoma kubitegera neza, tubimenye neza, tubyumve neza. Rero bobo kubera uko kujya kuntu rero kuri Hitler babatsembatsembye, bishe abantu benshi b'Abayahudi benshi mu isi barabishe. Rero kubera bari bamaze kuronka kiriya gihugu cyabo cya Palestina, aricyo si Israel, bamaze kukironka ku igice kinini, cyane bamaze kubona ko bagifisemo ijambo, benshi bacitse ku icumu, baciye baza barahunga bisubirira iwabo. Niyo mpamvu rero n'ubu hari izo ngorane zo kuvuga ati igihugu aba Palestina bavuga ati kweri nibatureke basaho twarose, bareke kuguma badutwara, kuko bana b'Imana iyo umunyisirayeli avuze ati nkeneye gutaha akava muri ibi bihugu bari barahungiyemo, kuko kubisanzwe abantu b'Abanyisirayeli bari barahungiye mu bihugu bitandukanye. Uwitwa impunzi wese yarasubiye muri Isirayeli. Indege yabajanye bwa mbere, abanyuma byaratangajwe ku isi nzima ko abanyuma bitwa impunzi basubiye iwabo. Mugabo bidasigura ko hari Abanyisirayeli bafise ubwene gihugu muri Australia, mu Bwongereza, muri Amerika. Muri Amerika ho hariho n'igice bonyene bigenga, atanundi muntu yopfa kubinjirira. Hari ibihugu rero barimo nk'abene igihugu batitwa ko ari impunzi, mugabo bafise ubwene gihugu bwa Australia n'ubwene gihugu bwa Israel. Nk'uku nanje mfise ubwene gihugu bwa Australia, mugabo nkaba